Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 10 Rusama 2020 umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD General Major Evariste Ndayishimiye akaba n'umukandida yashizwe imbere ngo aserukire uwo mugambwe mu matora y'ikibanza c'umukuru w'igihugu yifadikanije n'abakristo bo mw'ishengero Pentecote y'Inyanzarake aho yakiranywe igishika n'abakristo b'iryo shengero. General Major Evariste Ndayishimiye yabwiye abakristo baraho ko kuba Uburundi buri mu mahoro bitakozwe n'abantu ahubwo ko vyakozwe n'Imana, ari naco gituma Imana ifise ikibanza ca mbere mu Burundi. Yaboneho n'akaryo ko guhoza iryo shengero ku mwungere babuze batanse Reverend Pasteur Jonathan Kidebuye. Ahejeje kuvuga ko Imana ifise ikibanza ca mbere muri Burundi. Twese burya twaricaye turaraba tuti ibi bintu kugira Uburundi buronke amahoro saha umuntu, kuko uravye neza n'ivyadushikiye turemeza neza ko ari Satani yari yamaze kuboha Burundi. Uravye ivyo twaciyemwo, abantu bose rimwe gushikaho babona yuko igihugu kitakiri rwabo, yari Satani yari yatuboshe. Twese mbere twavuga tuti twari twabaye abaja bayo, kuko umutima w'umuntu wari wadusize. Hanyuma Imana iradufasha turava muri izo njyane atawunesheje uwundi ngo amwirukane. Naco ni ikindi gikorwa c'Imana gikomeye, aho Imana ivuga iti aba bantu naho umutima w'ubukoko wari wabiziziye reka ndabarokore ndabakize, muga bose bacabona ko bavukana atanumwe aruta uwundi. Birahimbaye uno munsi rero kubona turi kumwe, noneho rero tugaca tubona tuti ya Mana niyo yabikoze, none tuguma ariyo dushira imbere. Nta hanga ryashize Imana imbere ririgera rihomba. Nico gituma twama turinahaza iminsi yose, ndetse ibimenyetso iguma bitwereka uko kuntu itwungiye ubumwe. N'ubwa mbere mu Burundi dushitse mu bihe vy'amatora, abanyamigambwe bariko barabana ryiza, bose imitima itari mu mutwe, kari abantu bahora bariko barahunga, none ubu bariko barahunguka. Ibi byose ni Imana. N'Imana iriko irabikora, tugume dushira Imana imbere n'ibindi zobikora. Ico gihe rero naravuze nti sinogenda ntaramukije barya bene wacu, cane cane nzanye n'indemesho, kuko nabimenye navyumvise yuko mwabuze umuvyeyi, inararibonye. Ega ninararibonye si ishengero gusa, ninararibonye mu gihugu cyose, kuko yarafise impanuro zitari nke. Rero natwe twazanwe no kubahoza, tubereke ko twese twabuze turi kumwe mu bumwe bw'Imana. Mumenya ko abakristo b'iryo shengero bamugabiye Bibiliya yera, aho mu mvugo yabo bayise frizone bose bonkako. Mwomenya ko imbere yaho Evariste Ndayishimiye yari yifadikanije n'abakristo bo muri Paruwase Nyanzarake mu nkuka ya misa yaherejwe na musenyeri wa diocese ya Bururi. Inyuma y'umutaga, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD General Major Evariste Ndayishimiye yabandanije ibikorwa vyiwe vyo kwiyamamaza ku mutumba wa Buheka, zone Kazirabageni muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba. Akaba yemereye abanyabuheka gutegurira hamwe imigambi na cane cane umugambi wo gushikana amatara kuri uwo mutumba. Mbe amatara ngaha arahashika ubwo? Yo, amatara ngaha ibuheka niyo tuzoherako neza, ndabona ariko araka neza. Aha, emwe vyihuta umugambi twamaze kuwupanga. Aha, byose tuzokwicara hamwe ndabatera inkuru. Twicare hamwe dupange imigambi myiza dukeneye ngaho ibuheka, ko twahabanye mu magorwa tuhagira ikizungu bose batangaye.